Je voudrais ce soir lire d'une prédication du frère Branham kuno mugoroba nagomba gusoma ubutumwa bwiza bwa mwene data Branham et pour nous donner le fondement pour ces jours. Mais avant cela, kugira ngo je turonke voudrais lire urufatiro. des Saintes Écritures. Mbere y'ivyo nagomba gusoma mu byanditswe De bibiri. Matthieu, chapitre 3. Icya mbere ni muri Matayo igice cya gatatu. Matthieu, chapitre 3. Ici, je Matayo lis igice cya le verset gatatu, hano 16, ndasoma Matthieu 3. umurongo wa 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent à lui, en allemand. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir Yesu sur amaze lui. kubatizwa aca ava mu mazi maze ijuru riruguruka abona muhemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Amen. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice n'icya mbere Verset 31. Oui, peut-être à umurongo wa partir du verset 31. 31 na rimwe yego turahera ku connaissais murongo pas. wa Mais 31. C'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu Nanje sinari bwamumenye baptiser d'eau. ariko kugira ngo yerekwe Jean kugira ngo rendit ce yerekwe témoignage. abisirayeli nico catumye nanje nza mbatiza mu mazi. Kandi Yohana ashinga intahe ati nabonye mpemu amanuka ava mu ijuru asa n'inuma aguma kuri we. Aguma Je kuri ne... we. Et s'arrêter sur lui. Le verset 33, je ne le connaissais pas. Umurongo wa 33. Celui qui Kandi m'a nanje envoyé sinari bwamumenye ariko uwantumye kubatiza mu mazi m'a dit, niwe celui yambwiye sur qui ati tu uwo verras uzobona l'esprit mpemu amanuka aja kuri we et reste et s'arrêter. akamugumako C'est celui qui akamugumako baptise niwe du Saint-Esprit. abatiza muri mpemu yera. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est Nanje nabibonye de Dieu. nabishingiye intahe yuko ari umwana La parole w'Imana. d'introduction, Amen. Mu ijambo ry'intangamarara nous l'avons lu dans Matthieu, twasomye muri Matayo, pardon, dans Jean chapitre 20. Et là, disait Thomas, twasomye muri Yohana 20 aho Ce n'est Toma que- yaravuga que muri je mets Toma yaravuga ma ngo main kiretse jewe nishiriye ikiganza canje mu rubavu ubundi sinza il kwizera. s'agissait pas seulement qu'un disciple du Seigneur Ntibyari doutait. yuko umwigishwa w'umwami yakekeranye, Il s'agissait que un autre Ariko, témoignage dans les Saintes ni Écritures yari iyindi ntahe mu byanditswe puisse byera apporter yagomba kuzanwa mu mwimenyerezo qui uwo umuntu yagomba kugira. avait vu le Seigneur après sa résurrection. Toutes Yari choses yabonye umwami amaze kuzuka. Ikintu cyose Imana yakoze ikemera pour cette chose, nous sommes très reconnaissants. ku bw'icyo kintu twe Sinon, turabifitemo nous n'aurions amashimwe. pas eu, sinon nous n'aurions pas eu ce Ntitwoba témoignage merveilleux. twarose iyo Car ntahe ce n'est pas pu nziza être écrit avec ce cyane témoignage merveilleux. kuko ntibyari kwandikwa Avec n'iyo ça, je vais parler ntahe. du témoignage de la Ku bw'ibyo ngomba confession kuvuga de Thomas, intahe yo mon kwatura kwa Seigneur Toma et ngo mon mwami Dieu. wanje kandi mana yanje. Son doute a servi à quelque chose. Mais bien aimé, Ugukekeranya kwiwe kwafashije celui qui ikintu doute avec bakundwa. sincérité, Umuntu Il sera même encore akekeranya récompensé à la ariko fin. afise ubushizi bw'amanga azoronka Nous devons impera ku mpera. aussi pouvoir croire aussi Ariko tugomba no kwizera à ce que nous avons lu ici. ku byo Je twasomye voudrais seulement hano. dire la chose suivante. Nagomba Jean kuvuga igikurikira. On ne connaissait pas Yohana le Seigneur. C'est ntiyarazi son umwami témoignage personnel. Je ne le connaissais pas. Il a ayiwe pu le dire, niyo Jean-Baptiste, donc. Mais il avuga pouvait ati dire, ntawe celui qui m'a nari envoyé Yohana umubatiza, ariko yavuye ashobora kuvuga ati Baptisé wantumye kubatiza mu mazi m'a dit. yambariye. Dieu, dans tous les temps, a parlé. Imana mu bihe byose yamye ivuga, Qui kandi abo bose écoutait sa parole, rendait bumvise témoignage ijambo ryiwe de bashinga ce intahe qu'il leur avait dit.
y'ibyo yari yababwiye n'ibyo yavuga. Igihe cyose Imana irungitse umuntu imubwira ibijyanye n'igikorwa ciwe n'icyo agiye gukora. Nta na rimwe Imana itureka ngo tugume tutazi icyo tugomba gukora. Aravuga ati asuye ku murongo wa 33 mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, kandi jewe sinari bwamumenye, ariko uwantumye kubatiza mu mazi niwe yambariye ati uzobona mpwemu amanuka aja kuri we akamugumako, uwo niwe abatiza muri mpwemu yera. Ingene ari byiza, ingene ibyo byanditswe bibiri byera byuzuzanya. Matayo 3:16 na Yohana wa mbere umurongo wa 31 gushika ku murongo wa 33. Hano muri Matayo 3 ku murongo wa 16 haranditswe ngo Yesu amaze kubatizwa il sortit de l'eau et voici acava mu mazi, maze amajuru aruguruka. Il vit l'esprit de Dieu. Yohana nawe acabona mpwemu w'Imana amanutse nk'inuma et venir sur lui. Acaza kuri we, les cieux s'ouvrir à lui. Acaza amajuru yakiyuguruka. Descendu, Yohana aravuga resté sur lui. ngo mpwemu yamanutse aguma kuri we. Benshi bagize imyimenyerezo, ariko mpwemu w'Imana ntiyashobora kuguma kuri bo kuko yababajwe, yaciye abavako, ntiyashobora kuguma kuri bo. Ikintu gihambaye ni uko gusa tuba twagize umwimenyerezo, ntitugire umwimenyerezo gusa, ariko igihambaye ni uko mpwemu w'Imana ashobora kuguma kuri twebwe, akaruhukira muri twebwe, akadusiga, akadushyiraho ikimenyetso. Amen. Akaturongora mu kuri kose kw'ijambo ry'Imana. Icyo nicyo gihambaye, nicyo gihambaye cyane. Je voudrais qui n'a pas encore été mwabona ubutumwa bwiza bwa mwene data Branham butarasohoka canke uzosohoka mu kwa mbere cyangwa mu kwa cumi cyangwa mu kwa 12. Nagomba gusoma imirongo myinshi kuko seront une aide pour nous. Bizoba ubufasha kuri twebwe de manière nouvelle, ordonnée, buryo budasanzwe yatondetse à l'expérience de la ubugingo bwacu ngo bugire umwimenyerezo wa Pentecote. Umuntu agomba kugira umwimenyerezo wa Bibiliya hamwe n'Imana, agomba gutondeka ibyiyumviro byiwe, agomba kwiyegurira no kwizera kwiwe imbere y'uko uwo mwimenyerezo uba, agomba kubitondeka nk'uko birivuga. Nta yindi nzira iriho. Imana ntizotwigera ihezagira kiretse gusa ne croyons pas comme le dit les Écritures. twizeye nk'uko ibyanditswe bivuga. D'abord nous soumettre dutegerezwa ubwa mbere des Écritures, kwiyegurira intahe z'ibyanditswe, maze un amen sincère de tout son cœur, amina ivuye mu mutima n'umutima wose ku ijambo ry'Imana. Imana ibimpe, Imana ibiduhe twebwe twese muri no misi. Un amen sincère de tout son cœur, amina ivuye mu mutima n'umutima wacu wose ku ijambo ry'Imana ryose, maze mu kwizera tukabizigama mu mitima yacu. Cet exposé dans cette prédication, muri buno butumwa bwiza mwene data Branham azana ukugereranya ubwa mbere hagati ya Balamu na Moyize, volonté permissive, hagati y'ukugomba kw'Imana gutunganye n'ukugomba kw'Imana kudatunganye. Akagereranya ibintu byinshi kugira ngo atwereke mbega ukugomba kw'Imana gutunganye kugomba gukorwa he, ni ngaho honyene aho ubutumwa bw'ubuvugishwa bw'Imana by'ukuri mu buryo bw'ukuri buri mu bwoko bw'Imana bukaba bwarazanywe.
où subitement atari hahandi prophète mu buryo apparaît bw'igiturumbuka umuvugishwa n'Imana qui dans son aje cœur désire un giturumbuka salaire de 10 heures de bonne mu aventure, mutima wiwe Mais akeneye là où impembo oui, y'abayogora là où le ariko Seigneur a parlé, où il a aho pu accomplir ses umwami promesses, yavuze yashoboye gusohora amasezerano yiwe aho oyi aho ubwoko bwiwe bwakoranye munsi y'amaraso y'ikimazi maze bukagira umwimenyerezo wo kuvayo bukagendera mu nzira y'Imana, mu nzira z'Imana. Ndizera dans ces yuko jours, sans mw'ino minsi efforts, nous pouvons ata nkomezi zo kwihata cyane réel. dushobora kugereranya Ici, il ibintu est écrit, by'ukuri. citation, Hano haranditswe nous voulons umurongo, maintenant donner une vie d'ensemble courte. turagomba kuzana Nous savons que Balaam était un prophète. En ce ibintu temps, byo twerekana ibintu muri Balak était rusange. roi Turazi ko sur les Balamu Moabites. yari umuvugishwa n'Imana, Il Baraki nawe yari umwami ku ba n'était pas Mowabu. des incroyants, car Moab Abo ntibari abantu batizera kuko Mowabu même Dieu comme Israël. bakorera Imana imwe nyene nka Isirayeli. Moab, dont sont issues les nations, Mowabu était wavuyemo un fils de amahanga Lot qu'il yari l'avait umuhungu wa Lote, avec sa fille. uwo yari yabyaranye n'umukobwa wiwe. Il servait Nicyo le même Dieu. gituma yaba yakorera Imana imwe nyene. Ils Nimugabe apportaient mube maso les mêmes sacrifices. bazana ibimazi bimwe. Donc, il ne s'agit pas seulement Ntibyari l'adoration gusa et ugusenga d'apporter un sacrifice, canke mais kuzana il s'agit ikimazi, que ariko vyari yuko mais il s'agit plutôt que Dieu puisse révéler sa Imana volonté ishobora à son peuple, guhishura ukugomba et que kwayo son gihishuriye peuple ubwoko soit bwayo, maze ubwo dans la bwoko nabwo foi bwayo bukaba accomplir bwiteguye cette volonté mu kwizera divine. bugasohoza uko kugomba Je te l'ai kw'Imana. dit, citation, Hanyuma aravuga hano cela est une umurongo, image de la iri ni rencontre ishusho entre le yo terrestre guhura et hagati le y'ikintu cyo ku spirituel. isi n'ikintu cy'imwemwe. Quand le naturel Iyo ikintu cyo ku isi et le spirituel se rencontrent, n'icy'imwemwe il y a bihuye toujours une iminsi collision. yose haba Parce qu'ils se hari heurtent ugusekana de front. kuko birabomana. Israël, je voudrais ici ugusekana Isirayeli hano nagomba représenter Israël kwerekana comme l'église spirituelle Isirayeli et nk'ishengero Moab ry'imwemwe, en tant que Moab l'église naturelle. nk'ishengero ry'umubiri. Ce que nous appelons l'église Ibyo naturelle. twita Ici, ishengero ry'umubiri nous avons hano le fondement. turafise Frère Branham urufatiro. disait Mwene data Branham yaravuga de chaque réveil sortent des ati jumeaux, mw'ikanguro ryose hama havamo amahasa, qui sont charnels et ceux abanyamubiri qui sont spirituels. n'abandi b'imwemu, Ceux qui Amen. reçoivent la parole du Seigneur abakira par ijambo révélation ry'umwami divine kubwo guhishurirwa et n'Imana, les autres qui la reçoivent n'abandi de baryakira leur propre compréhension. nk'uko Dans chaque babisobanukiwe mu bwenge bwabo burunganywe rwose. Il y a eu des appelés et des élus. Il y a hamwe toujours deux hariho groupes. abahamagawe n'abatoranijwe, hama hariyo iyo migwi ibiri. Rero Tous peuvent se dire spirituels. Je n'ai bose encore bashobora trouvé kwita ko ari personne ab'imwemu. qui Sinigera se mbona umuntu dirait- n'umwe qui se serait pensé yovuga ngo charnel. yiyumviye Alors ngo ni qu'il- umunyamubiri pendant mu qu'il parlait de gihe choses spirituelles. J'ai jamais vu quelqu'un aba ariko aravuga qui se ibintu serait by'imwemu. pensé charnel. Sinigera mbona umuntu Chacun n'umwe est yokwiyita spirituel. yokwiyumvira ko ari umunyamwemu. Cela Umwe en wese a en ni tout cas umunyamwemu. l'air ou bien l'apparence. Et personne niko bigaragara, ariko n'admettrait avoir des pensées nta humaines muntu et n'umwe agir ou réagir yigera dans la yemera chair. ko afise ibyiyumviro by'umuntu ngo Mais akorere mu mubiri. nous avons lu Ariko twasomye que ces deux choses, ngo ibyo bintu quand bibiri ils se rencontrent, ils iyo entrent bihuye en collision. birasekana, Ils parlent de sortes de langage. bivuga en fait, imvugo zibiri. Ils Mu n'ont by'ukuri rien en commun. nta kintu na kimwe bisangiye. Donc, nous croyons de tout notre Rero, cœur que twizera Dieu n'umutima wacu wose yuko Imana Oui, nous croyons de tout notre cœur
que les élus turizera n'umutima sont wacu marqués wose de yuko Dieu abatoranijwe parce qu'ils croient la bashyizwe parole ko révélée pour le temps ikimenyetso cy'Imana kuko bizera ijambo rihishuye mu gihe cyabo batarisobanuye uko bagombye badakuyemwo ibintu bitabanezera ariko bizera intahe yose yo mu byanditswe n'umutima wabo wose bakaryakira. Hanyuma haranditse umurongo ngo twese turazi yuko hariho ishengero maze muri iryo shengero harimo umugeni asohoka. Turazi ko ibyo ari iby'ukuri. aho niho bihurira. Ibyo byarabaye igihe haba ikintu kitamisanganya ibyo nagomba kuvuga ko akanya. Dès qu'ils sont entrés en collision, iyo bihuye bigasekana, les uns firent ce que faisaient les autres, bamwe babona ibyo bamwe bakora, imitation, maze haba urwiganwe rukomeye cyane rwarakurikiye. Il y a toujours iminsi yose un original. haba hariho ikintu cy'inkomoko. Ibindi byose bitari by'inkomoko doit et peut que être une imitation. Icyo bishobora ni ukwigana gusa. Un appel original. Mose yari afise umuhamagaro w'inkomoko. Un mandat original. Ihango ry'inkomoko. Isezerano ry'inkomoko. Vint au peuple de Dieu. Aza ku bwoko bw'Imana. Un message de Dieu. Azanye ubutumwa bw'Imana. Les promesses ngo que Dieu asohoze avait amasezerano donné ayo à Imana Abraham. yari yahaye Aburahamu. Il y avait qu'un seul original. Hariho gusa Tous les autres ikintu cy'inkomoko kimwe, ibindi byose byari by'ubwiganwe. Maze hanyuma haca haza qui ont apparu, il y a eu toutes sortes de choses, mais jusqu'à la fin, Dieu ne s'est tenu que par ce qui a été fait en son nom, selon cette parole, sous sa commission, sous son ordre, son mandat. Tout le reste est tombé à l'eau. Et reste en chemin. C'est ainsi que ce sera à la fin des jours. Tu ne peux pas aller de 100 manières Imana ntishobora kugenda mu buryo butandukanye, mu nzira amajana zitandukanye. Imana ifise inzira imwe gusa, n'ishengero ryayo rikurikira iyo nzira nyene, rikurikira iyo nzira y'Imana. Aujourd'hui nous constatons no munsi turabona yuko nous avons beaucoup d'imitations. Il y a beaucoup d'imitations. Dufise urwiganwe byinshi ruriho. Nimwabikora muzoguma mu bibazo. Vous ne pouvez pas vivre la vie d'un autre. Ntimushobora kugira ubuzima bw'undi muntu. Ntimushobora kwigana ikintu runaka. Dutegerezwa kuba ico turico. Ntimurigera na rimwe mufise uburenganzira bwo kwigana. Umuntu ntiyagomba kwigana ikintu runaka. Umuntu ntiyakora ikintu runaka nawe ukibwira uti nanjye nubikora, kubera gusa uwo muntu ariko arabikora. Oya, hagarika ivyo. Vous tenez comme individu seul devant Dieu. Nous ne devons jamais essayer de nous imiter les uns les autres. na rimwe kwigana umwe n'ubundi. Ndizera yuko c'est une déclaration, un langage clair. Et que personne ne pense aujourd'hui ici, ntihagire umuntu yumvira uno munsi hano tout le futur, canke muri kazoza ici, yuko hano de cette prédication, muri buno butumwa de bwiza s'adresser et de tenir une prédication aux gens du temps de Moïse qui vivaient au temps de Moïse. Non, il ne s'agissait pas de ça. abwira abantu bari babaye mu gihe ca Musa. Oya, si ivyo, ariko ni ukugira ngo uno munsi twerekwe yuko muri kiriya gihe ibintu inzira z'Imana zari zimeze gute uno munsi mu bwoko bw'Imana. À qui Dieu fait grâce, umuntu wese Imana igiriye ubuntu les décisions de Dieu, arubaha
ingingo z'Imana. Sinon avant cela il n'a même pas la possibilité. Bitari uko imbere yuko nta nubwo aba afite uburenganzira atubasha inzira ingingo z'Imana ntiyogira amahirwe yo kugenda mu nzira z'Imana. Hariho umurongo rero wundi murashobora kuba muri imvuga kuri ariko iruhande y'ivyo mukaba muri mu makosa. Inzira zose z'umuntu umuntu abona ko ari nziza ariko amaherezo yazo ni mu rupfu. Migani 16:25. Kuba wibwira ko ufise ukuri mu mutima ntawe bizokiza. Mbega mwibaza yuko abantu bose batibwira yuko bafise ukuri no kubahuka nk'uko mwene data Branham yabivuze. Nimba hari umugore akiri muto akagenda ahantu basengera aho rero ntaragiyeyo ngo aronke inyungu z'ubuzima bwiwe ariko abafise umutima w'imvuga kuri bagiye gukorera Imana ariko uko kuri kuri mu mutima wiwe ntaco kumaze kiretse gusa ari inzira y'Imana. Si c'est pas la voie de Dieu que nous suivons, kiretse inzira y'Imana tugomba gucamo. Mwibaze ko benshi no munsi badatari imvuga kuri mu mutima qui ont dit que Jésus avait prié pour l'unité. Hariyo benshi bavuze ngo Yesu yarasengeye ubumwe ngo tube umwe mbere agasubiramwo Yohana 17 kandi abari imvuga kuri mu mutima que l'heure viendra, arrivera où un frère izoshika aho mwene data azoba yarafashije uwundi gupfa ngo azoba yibaza ngo areka akorera Imana. Et si nous regardons en arrière, alors iyo turavye inyuma pouvons turashobora voir clairement le développement spirituel. Kubona mu buryo bufoboye ingene ivy'ibihembo byagiye bigenda. Umuriro wa mbere w'ikanguro Imana ni mu bwoko bwayo maze hanyuma umuriro ugenda ugabanuka maze ikanguro ryose rirakanya rirakonja et ils s'orientent sur les choses qu'ils avaient laissées derrière. Nous ne voulons pas nous approfondir longtemps dans cette pensée. Il est dit, je crois que cela Abel l'avait au commencement. Une révélation spirituelle que ce n'était pas le fruit des champs ou alors l'œuvre de nos mains, etc. C'était le sang. Il a apporté à Dieu un sacrifice agréable, plus agréable que yazaniye Imana ikimazi cyiza gusumba ica Kayini. Lot. Ivyo navyo turabibona kuri Aburahamu na Lot. En raison d'un choix, Lot se retira. Kubwo guhitamo Lot yahisemo igihe kigeze aho habaye ugusekana hagati y'icimwemu n'ishengero ry'umubiri. Kubera iki? Kubera abungeri ils devaient se séparer. Bategezwa gusekana. Quand cela arrive, il y a de la jalousie qui monte. Haca haza inzigo. Aha turafise un contexte très particulier. Ikintu kivugwa neza kivyerekana ntabwo yari Aburahamu na Lot bwa mbere. C'était les bergers d'Abraham. Et bari abungere ba Aburahamu de Lot. N'abungere ba Lot. Et c'est là que ça a commencé. Aho niho byatanguye. Que Abraham et Lot. Ku buryo Aburahamu na Lot bategerejwe gutandukana. Ce n'est pas le peuple de Dieu. Mais ce sont ceux qui veulent être bergers sur bagomba kuba abungere ku bwoko bw'Imana. Et ces bergers pour qui c'est la laine qui est plus importante pour eux que les brebis elles-mêmes. Et c'est là le problème. Mais Dieu a encore des hommes, des bergers que lui-même il a établis dans l'Église. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants. Pas des bergers qui le sont devenus à cause d'une catastrophe. Babaye abungere kubera ingorane zabaye ariko abungere
bagize umwimenyerezo n'ingeso nziza mu bihe byose maze bakagwana n'ubwo imiyaga yose yari imeze bikabandanya. Inzigo, ishari ryamariza aho ibintu nk'ibyo biri. Ego nico nicarico ku ntango byari bimeze uko hagati ya Gahini kuri Kayini, kandi bizobandanya gushika ku mpera ishari. C'est pas quelqu'un qui pense en lui-même. Si umuntu yibwira ubwiwe ngo uwo mwene data arikora ibikorane nanjye reka ndabikore, Les comparaisons terrestres humaines sont tirées kugereranya mu buryo bw'umubiri kurabaho abantu bagatangwa kugira gahunda yabo mu bwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana benshi barubatse ubwami bwabo. Ibyo ntibyagomba kubaho, ntibyagomba no kubaho. Yesu Kristo umwami wacu yavuze ngo zo kubaka ishengero ryanjye n'amarembo y'ikuzimu ntazorinyiganiza. Mu ishengero ryiwe niwe nyine ubwiwe niwe yashizeho ubukozi n'abakozi n'amabanga. asa abantu abo umunsi bibaza ngo narose ubukozi, ariko nabo umwami we nyine yashizeho abo yashiriyeho icyo gikorwa. Iyo Imana yabonye ingene Abeli yari yahishuriwe n'ikimazi yazanye, Gahini yaciye agira ishari Abeli. Aho niho ubwicanyi bwa mbere bwabereye. Byari ubwicanyi yego n'ibijyanye n'ibi byose. N'ibyari ibyo bibaho, niyo ishari rije ku muntu maze rikamurya, ishari rikamunyika, ntashobore kuba yo kwifasha ubwiwe mu kiringo cy'uko twonezerwa iyo Imana ihezagiye, kuko tuba tuzi yuko ata muntu n'umwe yoshobora kwihezagira ubwiwe ngo yihe ikintu Imana itamufashije. Umugisha wose uza uvuye ku Mana. Ikintu cyose kiri ku mubiri w'umwami kinezererwa, kiranezerwa iyo urugingo rukoreshejwe n'Imana, ruhezagiwe n'Imana, bigafasha kuba umugisha ku bandi. Amen. Nk'uko atagihe gishize, nk'uko nabivuze, iyo tugombye yuko Imana iduhezagira, aho rero dutegerezwa n'umutima wacu wose mu by'ukuri kunezerwa iyo twumva tubona yuko Imana imaze guhezagira uwundi. Amen. Aho rero isaha yacu natwe izogera aho tuzohezagirwa n'Imana, nitwanezerwa mu migisha y'abandi. Hanyuma rero itangazo, turazi yuko ishari hagati ishari ryaje mu bungero ba Loti n'aba Aburahamu mu buryo baciye batandukana. Tubona yuko Musa na Kora nabo barasekanye, Yesu na Yuda nabo barasekanye. C'était toujours la même chose qui se répétait. Byamye bimeze gutyo, nibyo byamye bisubirwamo nk'uko uno munsi biriko birasubirwamo. L'église naturelle et l'église spirituelle, iyo ishengero ry'umubiri n'ishengero ry'imwemu bihuye, iminsi yose hama habaho ugusekana. Ishengero ry'umubiri iminsi yose rigerageza kwiyerekana ko risa n'ishengero ry'imwemu mu kwigana mu buryo bw'umubiri. Ariko cyo kimwe nk'uko byabaye kuri Esawu na Yakobo, ibyo ntibizokwigira bibatokera. Aha naho azanye icyiyumviro gikomeye cyane. Mbega Yesu yashobora gukora iki ku byo Yuda yari yamukoreye?
que pouvait faire Moïse pour ce que Corée lui avait fait. Mose yashobora gukora iki ku byo Kora yari yamukoreye. Mose yabandanije mu nzira Imana yamugeraneye hamwe n'ubwoko bw'Imana. Ce n'était pas du tout simple. Ntibyari byoroshe na gato. Vous savez, avec ntibyari byoroshe na gato. Murazi Yanesi na Yambre, Moïse devait faire des miracles. Musa yateza gukora ibitangaza agaterera hasi inkoni. Maze hakaba hari abantu babiri nabo baciye baza giturumbuka bagaterera hasi inkoni zabo zigaca zihinduka inzoka. Ubwoko bwaratabaguriwe ahana hariya bati ninde afise ukuri, ninde yarugitswe n'Imana. Umwe toujours de nouveau. Mbega ni umwe ni babiri ni batatu. Iminsi yose haba hariho ibigeragezo bibaho, ariko ubwoko bw'Imana butsinda ibigeragezo. Amen. Mbega bose ntibari bazi ko Yane na Yambure atariho bari bari, siho bari bari igihe Imana yagira intango, alors que ça avait commencé. Mu gihe byatangura, mu gihe Imana yakora intango y'umugambi w'agakiza ka Isirayeli, dutegerezwa iminsi yose kugaruka tukaza ku ntango, tukagaruka ku cy'intango kugira ngo turonke ubufatane n'ibyo n'ibyabaye guhera ku ntango, kugira ngo turonke ubwo bufatane. Ntitwoza gusa imyaka myinshi nyuma ngo tuhera ahantu runaka mu gikorwa. Oya, dutegerezwa kuja ku ntango tukamenya ingene cyatanguye. Hano turabwirwa c'était toujours la même chose, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Imitation naturelle, et ils doivent faire ce bakora ibyo bategeza gukora abarungitswe n'Imana, bigaca bitangura rero. Ubwoko bugaca butandukana, bukaba nk'ibice. Nimba uno munsi nibagije kuno munsi wa Pentecote cyangwa nyuma ya Pentecote, neza hano hantu ndashobora kuvuga amajambo make nkavuga ivyo. Mbega byatanguye gute? Ni bangahe basirutse bafise ubutumwa, bazanye ubutumwa n'ijambo ry'Imana guhera ku ntango? Ndariko ndavuga ku ntango, ni bari bangahe? Uno munsi hariho ibice hose abantu ntibazi aho bari n'ibiriko biraba n'ibyabaye. Bakundwa, Imana muri no minsi iragomba kuduha amahirwe yo gufata ingingo zacu bihuye n'ijambo ryayo, bihuje n'ijambo ryayo, maze tugume ku izo ngingo kugira ngo dushobore gushikira intumbero bihuye n'ibyanditswe. Rero ntihasubire kubaho ibice, ariko dukurikire inzira itomoye, inzira itomoye y'Imana yacu. Itangazo kandi Imana yahamagaye ishengero ryayo, yarihaye izina, yaritandukanije igihe cyose, yamba igihishurira mu bihe bitandukanye iryo riba ririmo, kugira ngo ugutoranywa kube bihuye n'uguhitamo kw'Imana. Mbega murabona ibyo? Imana irazi ibiri mu mutima wawe, irazi ibyo wiyumvira, ntacyo bitwaye ibyo tuvuga. Yo we wazi ivyumviro vyacu, amajambo yacu n'ibyo twiyumvira mu mitima yacu bibe bihuye, bibe ikintu kimwe. Igihe kimwe mwene data Branham yaravuze ati, mbega ni kangahe bene data bambwiye ngo ndagukunda n'umutima wanje wose,
maze umuntu w'imana hamwe n'impano yo gusirangura aravuga ati narinzi yuko atari byo narinzi ko atari iby'ukuri ariko n'amajambo bambarira ariko bakunda imana ntigomba kumva amajambo iragomba ibikorwa byacu iragomba imitima yacu amen ibyo bigomba kuba bihuye ibikorwa n'imitima hamwe hariho ibyo byaba bitera ingorane guhera igihe gahini yica abeli umunyamubiri iminsi yose yamye agerageza kwica iby'umwemu niko bimeze n'uno munsi nicyo kimwe ni ikimenyamenya yuko ibyo bivuye kuri satani kuko ni ishari ni ukwigana ukuri ndashobora kuvuga n'umutima wivuga kuri nkavuga nti nawe ndiko ndavuga bino bintu hano sindigera vuga nabi umuntu asobanura ubutumwa bwiza bwa mwene data Branham canke ngo ngombe kubikora neza kuri abo bantu babikora ariko bose guhera kuwa mbere gushika kuwa nyuma bose baragerageje kubikora kumvuga nabi hari ikintu ndafise ikintu cyo kugereranya mu biro byanje ndagifise ico mwene data Pezari yandungiki ariko bakundwa hano havugwa ikiriko kiraba hagati y'icimwemu n'icumubiri bamwe bagerageza gusangangura ibikorwa by'abandi ariko nta na rimwe umuntu w'imwemu wagiriwe ubuntu bw'Imana nta na rimwe no mu gace gato azovuga nta kintu kibi azovuga ku muntu nta na rimwe cyangwa ikintu cyo konera uwundi nimba Paulo uno munsi reka nabivuge hano ga nimba Paulo nk'akarore yandika akemera agatwara akavuga ati nimurabe imbwa nimurabe abakozi babi aha rero hano si uburake bwiwe ariko aravuga oya ariko ni kubwo kwitwararika mu mutima wiwe ibango yari yararose kubw'ishengero ry'Imana nzima kubwo ibyo nibyo byamusugumye ngo yandike mu buryo nk'ubwo on doit jamais parler de cette manière. Ibyo twe ntidushobora kuvuga mu buryo nk'ubwo ntidushobora kuvuga ibintu nk'ibyo nicyo gituma hano handitswe ngo Imana ne va jamais changer ses pensées sur ce qu'il a dit. ntizigera ihindura ibyiyumviro byayo ku byo yavuze. Il va toujours laisser ce qu'il a dit iminsi yose izoreka ibyo yavuze n'ibyo ari byo kuri. Ibyo yavuze rimwe kumara iby'ukuri ibihe byose. Aho rero turashobora kwemera tukarongorwa n'ibyo. Turafise kandi amashimwe, turabifitiye amashimwe. Nimwibaze Imana yoba yaravuze uno munsi maze ejo ikavuga ikindi kintu, hirya ejo ikavuga ikindi kintu igahindura ibyumviro byayo ku byo yavuze, mbega ukwizera kwacu guca guhagarara hehe? Aho rero Imana ubwayo idashikamye, oya, Imana yacu ni iy'ukuri kandi birabereye kuyizera no kuyizigira. Amajambo yayo yose ni ego kandi ni amina. No munsi turashobora kumwiyegurira tukamwizigira tukamufatira ku ijambo ryiwe. Turafise amashimwe mu mitima yacu yose ku bw'ivyo. Ubu rero harashitse, aha rero dutegerezwa twese kwisuzuma. Mais il y a aussi une volonté permise. Hariho ukugomba et c'est là kukurekerana que continue la difficulté. Niho habandanya ingorane.
Oui, si nous faisons quelque chose dans la volonté permise de iyo Dieu, dukoze ikintu mu kugomba il le kw'Imana permettra. kukurekerana Et même si nous Imana agissons dans sa izobireka volonté, ariko naho permise, twokorera mu kugomba bien que ce ne kwayo soit pas ko kurekerana juste, naho bitoba ari il iby'ukuri laissera by'ibigororotse, toujours sa volonté Imana permise irareka iminsi yose servir à ukugomba glorifier kwayo sa ngo volonté gushobore guha parfaite. ubwiza ukugomba kw'Imana Avons-nous compris gutunganye. cela? Mbega twatahuye Avons-nous ibyo compris cela? Même si des milliers twatahuye de personnes ibyo sur terre naho font la abantu ibihumbi volonté ku isi permise de Dieu, bokora le Seigneur, ukugomba lui, il kukurekerana kw'Imana, umwami son église wewe épouse azorongora ishengero ry'iwe mugeni mu kugomba kwiwe gutunganye, kandi azoshika ku ntumbero atanzitizi yo kugomba kw'Imana kukurekerana, nta na kimwe kuzomurigirira nabi. Ishengero mugeni rizoshika ku ntumbero. Ahantu hamwe mwene data Branham yavuze ati idolari y'ikinyoma yerekana gusa yuko hariho idolari y'ukuri y'inkomoko. Uko niko hariho ikintu cy'inkomoko kimwe gusa, bisigaye byose ni iby'urwiganwe. Mais même la volonté permise de mbere Dieu no kugomba kw'Imana ko kurekerana à sa gloire, nako kuzoshika pour que sa volonté parfaite gutanga ubwiza soit bw'Imana, faite. kugira ngo ukugomba kw'Imana gutunganye que nous-mêmes kuranguke. aurions été Reka dans la dufate nk'uko volonté twebwe ubwacu permise iyo de Dieu. twari mu kugomba kw'Imana y'ukukurekerana. Alors le Dieu tout-puissant Aho rero lui-même Imana nye n'ububasha veillera bwose dans sa ubwayo grâce et dans sa miséricorde izocunga mu buntu bwayo no mu mbabazi zayo à ce que son peuple yuko ubwoko puisse bwayo être conduit bushobora hors kurongorwa sa volonté hanze permise dans sa yuko volonté kugomba parfaite. ko kurekerana ariko Car yinjire mu seulement dans la kugomba volonté parfaite de Dieu, gutunganye. parfaite de Ni Dieu, gusa mu que kugomba kw'Imana nous atteindrons gutunganye le but. niho tuzoshika ku ntumbero. Donc, Amen. Rero si nous avons reçu la grâce de Dieu, nimba twaragiye ubuntu et ça je ne le dis bw'Imana, pas ibyo avec sinabivuze légèreté, hamwe sinabivuze alors nous pourrons minenekwe, même, dans toute la plénitude de la foi, être mu mwuzuzo wo kwizera tuzoshobora, quand Dieu, si Dieu nous avait laissé aller dans sa volonté iyo permise, Imana itureka ngo tugende mu kugomba kwayo kudatunganye, ubwayo izokora, izokwitwararika ku buryo tuzoshobora kugaruka mu kugomba kwayo gutunganye, twinjire mu kugomba kwayo il n'y gutunganye. a encore Ego aucun homme qui peut être aussi nta muntu n'umwe orgueilleux yoshobora kuba s'attribuer umunyabwibone l'infaillibilité, gushikaho prétend d'avoir fait chaque yibwira pas de la ngo foi ntashobora dans la gukora ikosa, parfaite akavuga volonté ngo de Dieu. yarujuje intambwe Et bien aimé, zose z'Imana mu kugomba gutunganya. il y a Ariko qu'un bakundwa, seul, c'est-à-dire hariho umwe celui wenyine, qui ni lui-même ukuvuga wa wundi était ubwiwe parfait, yari qui en tout temps et à chaque ari uwera heure mu bihe byose, ku isaha était dans la yose parfaite volonté yari mu de Dieu. kugomba kw'Imana gutunganye. Iminsi yose yakora ibintu bihimbara data, ariko twebwe nk'abantu batabereye Seront ici et là parfois tuzobahana hariya rimwe na rimwe turi mu kugomba kw'Imana ko kurekerana, ariko imitima yacu nubwo biri uko igashima igashyira hejuru. Mbega ukugomba kwacu kuzo kwitangira ukugomba kw'Imana gutunganye, nta na rimwe La résolution, le but de notre Dieu demeure. Intumbero y'Imana yacu igumaho, ukugomba kwayo kuzoranguka nk'uko kuri mu ijuru bizoshika no ku isi mu buzima bwacu. Haleluya, nihashimwe hashigwe hejuru izina ryiwe ryera. Amen. Ni muno munsi turavye inyuma, ni imyaka ingahe wewe naje as-tu vécu sans considérer wabayeho
utabona ibihe bishaka avons-nous été dans la volonté ingahe twabaye mu kugomba kw'Imana ko kurekerana umwe wese mu ishengero ryiwe mu idini ryiwe aho hose twavuye ariko mu nyuma byahimbaye Imana iduhishurira ukugomba kwayo maze rero twarashoboye guserangura ukugomba kw'Imana utunganye. Donc ce qui est bon, agréable ikintu ari cyiza igihimbara Imana igitunganye ukugomba kw'Imana ikintu cyiza kandi gihimbara Imana. Ubu rero igihe kirashitse rero aho ishengero umugeni ry'umwami rigomba kuzanwa rigahuzwa n'intahe zose z'ibyanditswe byera. Amen. Muri ibyo bintu byiza ukugomba kw'Imana gutunganye rishigwemo atari résolution ou bien propres efforts, mais par un cœur croyant, ariko mu mutima wizeye namwemu aroranye abereye gukorera yiteguye gukurikira umwami mu nzira ziwe no mu nzira mbega kugomba kw'Imana ntitwaguhishuriwe intambwe ku yindi buhoro buhoro. Amen. buhoro buhoro intambwe ku yindi mbega ntitwavuye mu muco twinjira mu wundi ntitwavuye mu bumenyi twinjira mu bundi. Amen. kandi ntiturashikira ku ntumbero. Pawulo akandika yandikira Abafilipi ce n'est pas que j'ai déjà remporté ati suko maze kugifata et je ne me considère pas comme déjà si uko maze gufata igitsibo sinibya yuko maze gutungana mbega tubonaho iki umuntu yicishije bugufi umuntu w'Imana akomeye nk'uwo mbega twe twoshobora kuvuga iki abo iminsi yose isaha yose tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana n'ubutabazi bw'Imana ariko twoshobora kuvuga tuti imbabazi z'ubuntu n'ubuntu bw'Imana twarabirose ntihashimwe umwami muri abo bose abo umwami ibyo amaze gukora muri twebwe turashobora by'ukuri gupimanya tukabona ingene urukundo rwayo ari runini cyane mbega ingene Imana yashizemo inkomezi nyinshi ikabandanya kandi kudufasha. Hano arabandanya arakavuga ku murongo ngo imbere y'Imana nta bintu bigenda nabi. Imana irazi neza. Oui, il sait exactement quelle heure il est. Ego Imana irazi isaha yariyo nta kintu kigenda ibihushana. Et tout ce qui arrive se passe comme ça doit arriver. Ibishika byose bibaho nk'uko bitegerezwa kubaho niko bimeze mu bintu byose. Tuca twibaza yuko hari ikintu kitameze neza ariko Imana yoyo irazi yuko ari ibintu bimeze neza kandi ko bitegerezwa kumera uko nyene. Aho rero ntidushobora no kubaza ngo kubera iki ibyo bigomba kumera uko. Ninde azotwishyura icyo kibazo? Aho rero twoshobora hamwe n'Imana guhera mu paradizo tukabaza tuti kubera iki icyaha cyaje, kubera iki ukugwa no gutandukana, kubera iki urupfu. Voulions continuer, commencer avec le mot pourquoi. Tubandanije tukabandanya ngo kubera iki ntitworangiza ibibazo byacu. Oya, twe dufise ubushizi bw'amanga yuko byose bigenda neza kandi ku mpera y'iminsi sera manifesté bizogaragara yuko Imana avait ses voies avec son peuple. Yari ifise inzira zayo n'ubwoko bwayo maze et que l'horloge sonnait correctement
isaha ko yagenda neza kandi umurindi waba ari mwiza imbere y'Imana. Twabisomye hano inyuma y'ano majambo ya mwene data Branham avuga ibyo kugomba. Ndabasomera amajambo ya nyuma ngo nitwakora ibintu mu kugomba kw'Imana kudatunganye, izoreka nubwo tukora mu kugomba kwayo kukurekerana naho bitari byo kugororoka. Imana izoreka iminsi yose ukugomba kwayo kukurekerana gushobore gukora mu guhesha ubwiza ukugomba kwayo gutunganye. Auprès de Dieu, rien ne va de travers. Imbere y'Imana nta na kimwe kigenda nabi. C'est exactement ibizi neza il est neza ce soir isaha iyo ariyo kuri umugoroba ko ata kintu kiriko kigenda nabi. secondes et minutes passent comme il le faut. Umusegonda wose n'umunota wose urengana nk'uko bitegerezwa, niko bimeze mu bintu byose. Ego umuntu yovuga ati ego mbega bivuga iki mu bintu byose? Ego mu bintu byose ni ibintu byose. Nous voulons avoir la bonne signification de ce tugomba kuronka insobanuro nziza y'ayo majambo y'ibintu byose. Ni ukuvuga ko atana kimwe cyakuwemo mu byabaye byose. Ni ukuvuga ko ibintu byose biriko bigenda imbere y'Imana alors que Ève bigenda neza. N'igihe Eva yatega ugutwi ibyo yari karabwirwa, igihe Adamu yatega ugutwi neza ibyo yari karabwirwa, byose byari bimeze neza imbere y'Imana. Uravuga uti mbega ibyo nta kintu kibi kirimo? Aho rero mwene data Branham aca avuga imvugo yakoresheje mu Kifaransa. Donc bref, court, l'explication bref. Ni ikintu kigufi. Imana yari ifise ibigize, yari data, yari umukiza, yakikiza indwara. Mwene data Branham avuga ati Imana ntiyo kwigeze igaragaza ibyari bikoze iyo ibyo bintu bitagenda imbere y'uko imbere. Rero imbere y'Imana ibintu byose bigenda neza nk'izahabu y'igiciro neza neza. Washobora kuvuga uti Adamu wakoze iki? Eva nzokubaza ninakubona, nitwahura nzokubaza ikibazo. Ibyo byose tubyibagire. Ibyanditswe byera bivuga yuko urupfu kubw'umuntu umwe waje kuri bose, kandi ubuntu n'impano z'Imana n'ubugingo budashira kubw'umuntu umwe Yesu Kristo bwasutswe ku bizeye bose. Amen. Amen. Ku byerekeye iby'Imana yari yaretse byose ibyari birekuwe, yagombye ko ibyinjiza mu mugambi wayo w'agahore, maze ikintu cyaretswe gishigwa mu kugomba kw'Imana kw'agahore. Ukugomba kw'Imana kw'agahore kwari uko yibonera abahungu n'abakobwa mu bwami bwiwe. Amen. Abo bazogira ubugingo budashira hamwe nawe, bakabana nawe ibihe byose. Kandi ni ku bwa Golgota niho uko kugomba kw'Imana gutunganye, niho kwahishurwa, niho kwagaragara kuri abo bose bagenewe kubona ubwiza bw'Imana. Aleluya. Kubera iki? Kubera iki uno munsi twotegerejwe kwigumya ngo tugume mu by'Imana yaretse ikarekerana, mu gihe tubona yuko ibintu byose Imana yari yarekeranye mu gihe cy'isezerano rya kera byashitse byashikanye mu kugomba kw'Imana gutunganye, maze natwe tukihambira twihambire ku kugomba kw'Imana kw'ibihe bidashira gutunganye kwagaragaye muri Yesu Kristo umwami wacu. Ego canke oya, ni muri ibyo ubu niho dufise umugabane wacu. Haranditswe kandi mu ijambo ishengero risobanura ubwaryo abahamagawe ngo basohoke, abahamagawe, abasohotse ishengero,
nimusohoke muri ba bandi bwoko bwanyu, nimutandukane, niko umwami ategetse, ntihagire ikihumanye mukorako, zobakira. Amen. Ishengero ry'Imana ryavuye mu isi, ryavuye mu kajagari k'isi, ryavuye mu mwijima w'isi, ryahamagawe ngo risohoke. Nimukiri mu isi. Uko niko bimeze, nk'uko atagihe gishize nariko ndagerageza kuriya mugoroba kubibabwira. Nimba muzi yuko mwagize umwimenyerezo wa mpemu yera, murazi rero yuko ubu muri mwebwe mufise ubushizi bw'amanga, murafise ingwate y'ubugingo budashira, mwarose ubuzima, mwahawe ubuzima, ubu muri bazima, twazuranywe nawe, kandi muri Kristo Yesu twicaye ahantu ho mu ijuru. Amen. Hamwe nawe nimukira bo mu isi. Aleluya. Nimwaba mukunda isi, mukaba mufise uguhengama, muhengamiye mu isi, mu bintu by'isi, mugakorwa n'ibintu by'isi, abantu bari ku rukundo rwa Data ntiri muri mwebwe. Délivré du monde, twarabohowe ku isi, twabaye abidegembya, nta nyota y'isi ikiri muri twebwe, nta ikiriyo. Nous venons de le lire ici dans la brochure et l'avons tuhejeje kubisoma hano muri ubutumwa bwiza twabyumvise. Hano passage qui nous rappelle la Pentecôte, ni intambwe ya mbere itwibutsa Pentecôte. Kera twabyumvise mu buryo bufobowe. Mu isezerano rya kera, abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana baharazana ibimazi, ariko byari ibikoko ibyo amaraso yabyo yamenwa. Icyaha nticyashobora guharigwa, ariko cyaratwikirwa. Ubuzima bw'ikimazi ntibwashobora kugaruka mu wazanye ikimazi. Ariko uno munsi Kristo, umwagazi w'Imana, wenyine yaritanze nk'ikimazi cyera, gitunganye, kitagira agasembwa imbere y'Imana, kugira ngo aducungure, kugira ngo atuzanire imbabazi. Ukekeranya kuri ibyo, et qui remet en question le pardon d'un enfant de Dieu, akakekeranya ku mbabazi z'umwana w'Imana, azotsindwa n'amaraso n'umubiri wa Yesu Kristo, kuko umubiri wa Yesu Kristo gushika ku rugingo rwa nyuma uri munsi y'amaraso y'umwagazi, kandi urugingo rwose rw'umubiri wa Kristo ntirugira agasembwa imbere y'Imana, ntawo mwagiriza. Rimwe burundu dutegerezwa kugumya imbere y'amaso yacu iby'igorogota, tubyakire. Hano twabwiwe ngo iyo mpemu yera amanutse, nk'uko nagerageje kubivuga mu ntangamarara, igihe amanutse akagumaho, ntidushobora kwisunga kahise ngo tubandanye tuje imbere. Ibyabaye byararenganye. Twebwe icyo dushobora ni ukwitwararika iby'ubu. Turabona ingene Kristo, ijambo ry'isezerano ryabaye iry'igiciro. Uko niko ku mpera y'iminsi, mu mugeni nko mu mukwe, ijambo ry'isezerano ry'Imana rizoba ryambaye umubiri. Nk'uko mpemu yaje kuri we, niko mpemu azoza ku ishengero ryose. Rero Data Branham aravuga mu butumwa bwiza, ikimenyetso mu Gifaransa ni ikimenyetso,
la vie du Fils de Dieu, le jour de la Pentecôte est revenu sur tous ceux qui, par le sang de l'agneau, ont été rachetés, sont rachetés. Mais bien aimés, ça, c'était la réponse de Dieu. Le Seigneur, il nous accueille. Mais ensuite, nous avons besoin de cette réponse divine. Jésus disait, il nous appartient d'accomplir toute justice. Car Jean ne voulait pas le baptiser. Et quand il fut baptisé, le ciel s'est ouvert sur lui et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais bien aimé sur nous, dans ces jours, pendant ces jours, un ciel doit s'ouvrir et le Saint-Esprit doit se répandre et descendre sur le troupeau racheté par le sang. Ce n'est pas le mérite, mais cela nous a été promis par Dieu. Car c'est ainsi que c'est écrit. Répandez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, je n'appartiens pas à ceux qui sont la trompette, ceux qui font et ceux qui ne font pas. Pendant toute cette semaine, ces jours-là, je me disais, ni manger ni boire. Je veux que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et je me suis résolu de ne pas prêcher, mais ce qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte. C'est après l'effusion du Saint-Esprit. Moi je prêche avant. Qui de nous peut aujourd'hui croire que Dieu peut accorder la Pentecôte? La Pentecôte, d'un commun accord dans la prière devant Dieu, nous restons. J'ai dit au Seigneur, comment est-ce que je peux prêcher la Pentecôte et puis après nous allons à la maison sans que personne ait reçu l'expérience du baptême de l'Esprit qui a été prêché dans la prédication et qui a été promis à l'Église. Jean, l'Esprit descend sur Jésus et il est celui qui baptise d'esprit et de feu. Jean disait, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit de Dieu descendre. C'est celui-là qui baptise d'esprit et de feu. Si tout ce qui se tient en obstacle pour nous, si nous pouvons le mettre de côté, ibitugumije yaba twobishira ku ruhande mu kwizera gutunganye mu kwizera kose tugashimira umwami mu by'ukuri tugasenga atari gusa kwinginga ariko lié avec une action de grâce tugafatanya n'igikorwa cy'ubuntu kibwira tukareka umwami akamenya yuko on ne va pas seulement écouter sa parole mais tutumvise gusa ijambo ryiwe ariko n'umutima wacu wose tubyizera atari ugusenga no kwinginga ariko tukazana amashimwe. Laisse-moi vous dire cela. N'ibikorwa by'amashimwe reka ndababwira ibyo. Reka sobize mwene data Branham yavuze hano muri buno butumwa bwiza ku mugoroba umwe. Que vous avez expérimenté nimba muzi yuko mwagize umwimenyerezo wa muhemu yera aho rero que vous avez
muca mumenya yuko mufise muri mwebwe ubu ubushizi bw'amanga murafise ingwate y'ubugingo bwanyu budashira nimba atari uko mwiyumvira oya atari uko mwemeye ariko nimba by'ukuri mwaragize umwimenyerezo nimba mutwaye ibyo muri mwebwe nimba mufise ibyo mu mitima mu by'ukuri nimba mubizi atari kubyiyumvira ariko kubimenya aho rero mwamaze kuhabwa ubuzima bahawe ubuzima hamwe na Kristo mbega ibyo kuri twebwe n'ibyizigiro kandi ibyizigiro byabaye igifadika amen bakundwa ntibikwiriye gusa kuvuga amajambo y'Imana ya nyuma ubutumwa bwa nyuma bw'Imana no kugenzura kuvuga kuri kwa Bibiliya. Petero ntiyavuze kuri Pentekote mbere igihe yari yagiye mu nzu yo kwa Koruneliyo yari akiri ku ntango y'ibyo yategerezwa kuvuga ntiyari bwanavuge n'ibyo kuri Pentekote. Ibyanditswe byera bivuga yuko Mpwemu Yera yaciye amanuka kuri abo bose bari bakoraniye aho hantu. Mbega byari iki? Bari bafise inyota, bari bafise inzara, bari bakoranye mu nyunga y'Imana, bari bazi buno nyene yuko bari bakeneye Imana. Iyo nyota yari ikomeye mbega ntidukeneye ubwo bushobozi butanga ubuzima kugira ngo uno mubiri upfa ushobore guhindurwa, uhindurwe wambare ukuzuka igihe Umwami Yesu azozira. Mpwemu Yera yaje kuri abo bose, ariko kuko twakoze imyimenyerezo myinshi kandi kumbure twavuga ngo kumbure ibyo wagutya cyangwa kuriya oya ibyo byumviro byose dushyire ku ruhande. Kuri twebwe ibyo biba inzitizi. Ntiturabe ku bantu, reka turabe twipimanye no kugomba kw'Imana gutunganye. Kumbure n'ibijyanye n'ibyo twagiye mu kugomba kw'Imana kudatunganye gushika uno munsi kubw'ubuntu bwiwe n'ubugwaneza bwiwe. Uno munsi aragomba kutubwira ati ndagomba kubarongora kubinjiza mu kugomba kwanje gutunganye kwa gahora. Yavuze iki kera? Naraje kugira ngo muronke ubugingo kandi mu buronke busagutse. Yohana Batiza yavuga ati ndababatiza kubwo kwihana, ariko uzi inyuma yanje azobatiza muri Mpwemu Yera no mu muriro. Imana iragomba kubikora. Amen. Kandi ibyo ubu nicyo gihe cyiza uhereye mu minsi yose y'intumwa kubwo gusuka kwa Mpwemu Yera n'ubu, kuko ubu ku mpera y'iminsi ukundi gusha ijambo ryera, imbuto y'Imana yarabibye mu mitima y'abizera. Amen. Ariko iruhande y'ibyo mu bijana byaheze guhera mu guhinduka kw'ikinjana, Mpwemu w'Imana yarasutswe henshi hose. Sindi hano ngo negure, ariko ku ntango byose byari byiza. Oui, il n'y avait pas de classement. Il n'y avait personne qui voulait se faire voir. Là, c'était des enfants de Dieu qui se rassemblaient sincèrement. N'abana b'Imana bakorana mu buryo bwiza, umwe wese afise impano yahawe n'Imana. Murabizi. Et vous savez, j'ai voyagé beaucoup dans ce monde. Nagize ingendo nyinshi hano muri ino si. Muri Angleterre harimo mwene data Jeffrey mu buryo budasanzwe uw'Imana yakoresheje inyuma ya Wigglesworth. Mwene data Branham arabavuga hano mu butumwa bwiza ati mu gihe naje naronka amahirwe
muri ariya mashengero kuvuga ubutumwa bwiza hariya mu Bwongereza umukuru w'igihugu yaraje araza neza yambaye nk'abandi bapatiri bose nk'uko abanyabyubahiro bose babikora ndiyumvira ubwanje mbega yaba abantu b'Imana abo umwami ku ntango yakoresha kugira ngo irungike ikangu yaba babona uno munsi biko birabo bociye basubira inyuma bakigira bafisira mu mva zabo bose abantu bariganye ibyo abo bantu b'Imana basize inyuma yabo. Ibyo nagerageje kubivuga ko twebwe nk'ishengero ry'Imana nzima muri no minsi turi ngaha ngo twigane ibyasigaye mu ikanguro ry'igihe runaka ngo tubyigane. Oya, twebwe turi ngaha kugira ngo tugendere mu nzira y'Imana gushika ku mpera. Si nous étions bombardés d'œufs pourris comme les grands hommes de Dieu, je l'accepte. Nubwo dutera amagi yaboze nk'abari abantu b'Imana twovyemera, yaba gusa Imana yoba hagati yacu maze ubushobozi bwayo bukagaragara, aho rero ibyo dushikira byose twovyemera, ego canke oya. Ariko dutegereza kuba twiteguriye byose. Ikintu ca mbere dutegereza kuba twiteguye ngo twizere ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe. Pour demain, je me suis résolu de ne pas prêcher. J'ai simplement pensé, nous allons nous rassembler. Ce qui va se passer, mais nous venons ensemble. Dans ces 2 jours, nous devons rencontre avec Dieu. Guhura n'Imana. Nous n'allons pas frapper des chaises. Nous n'allons pas faire du remue-ménage. Mais dans la foi, nous allons nous rapprocher de Dieu. Et dire, Seigneur, nous avons cru ta parole. Nous l'avons reçu en nous. Que tu puisses répandre ta puissance qui vivifie, la puissance du Saint-Esprit qu'elle puisse se répandre tel que voit la nécessité pour babona ko bikenewe ko turonka umwimenyerezo nk'uwo twese hagati ninde aduza ikiganza cyangwa atakiduza. Twese twobikora. Yego, murakoze twese turabyizeye. Imana yabonye ibiganza byanyu mwese, ndababwira yuko bikenewe. Niba tudafise amavuta tuzoshobora kwinjira mu bukwe bw'umwagazi igihe umwami azozira. Naho twoba vierge pure sage turi inkumi z'ubwenge zitanduye, birakwiye yuko ububasha bw'Imana buba muri twebwe kugira ngo imibiri yacu ipfa ishobore guhindurwa na Mpwemu ari muri twebwe. Amen. Kuko haranditswe ngo niba Mpwemu wazuye Yesu Kristo mu bapfuye abaye mu mibiri yanyu ipfa, aho rero uwazuye Kristo mu bapfuye azoha n'imibiri yanyu ipfa aye ukudapfa kubwa Mpwemu wiwe ari muri mwebwe. Ariko ateza kuba ari muri mwe twebwe kugira ngo agomba kugira ubuture muri twebwe. Yaje kuri twebwe akaturuhukirako, akaruhuka akagumaho kugira ngo ububasha bw'Imana bube muri twebwe. Umubatizo wa Mpwemu yera tujye abana b'Imana, tuba abana b'Imana iyo twizeye Yesu Kristo umwami wacu, umucunguzi wacu kubw'ukuvuka bwa kabiri. Icyo gituma umwami wacu yavuze ngo mugume i Yerusalemu gushikaho muzokwambikirwa ububasha bwo mu ijuru. Ntiyavuze ngo gushikaho muzoba bizera, gushikaho muzokwizera. Oya, ntiyavuze kandi ngo nimwaba abana b'Imana. Oya, yavuze ngo murindire gushikaho
muzorongera ububasha bw'ubushobozi bwo mu ijuru. Amen. Ce revêtement, nous l'avons besoin twambikwa et c'est très nécessaire. turagukeneye twebwe twese kandi birakenewe cyane, birakenewe rwose. Umwami aragomba kubiduha. Ijuru rimaze kuguruka, ntidukeneye kandi gusubira gusenga ngo ryuguruke. Ni igihuzu cyarugurutse, inzira iruguruye. Imana yari yujuje n'isi. Amen. Amakosa yacu yaragiriwe imbabazi. L'appartenance de Dieu. Twabaye ubwoko bw'Imana, twabaye abana b'Imana, ariko voulons prendre part à la première résurrection. turagomba kugira umugabane n'umuzuko wa mbere. Turagomba kuba mu ishengero ry'umugeni. Turagomba kugira umugabane muri bwa bukwe bw'umwagazi, kandi ku bw'ibyo birakenewe yuko dushobora kwakira ubwo bubasha bw'Imana, ububasha bwa Mpwemu Yera. Pentekote ni ikintu cyiza ku bw'ibyo. Ntimuhagarike umutima ku kintu na kimwe, mwizere gusa, mwizere gusa, kandi ibyo bizoshoboka. Ntitunakeneye gukora ikintu ubwacu. Mpwemu Yera azokora byose muri twebwe. Nihashimwe, hashigwe hejuru izina ryiwe ryera. Ntimuhagarike imitima. Jesi ubwanjye simpagaritse umutima. Icyo nakoze nabwiye umwami byo kwirinda kumutegeka icyo agomba gukora, kumutegeka. Oya, je ndashobora gusaba byose, na cyane cyane iyo ari ugusohora kw'isezerano iryo yatanze. Ariko tuguma twugurutse imbere y'umunyonga hiwe. Ce qui nous conduira tuzokora izaturongora gukora. Je suis pas prêt à prêcher. No mwisengesho ndavuga nti mwami, siniteguye kuja kuvuga ubutumwa bwiza, ndagomba ko Mpwemu Yera aseseka. Ndagomba iminsi yose gusubira kuvuga atari cyo ngomba, ariko cyo ugomba, atari uko ndabigomba uko bigomba. Niko tuza n'umutima wugurutse, tagukavya, tukaza imbere mu nyonga Imana yacu. Ndafise ubushizi bw'amanga yuko l'accordera richement. Azobiduha mu buryo bw'inkomezi. Kuko kenshi nabivuze, ndagomba ko mwese nzobabona imbere y'umwami twese hamwe. Turagomba kuzogira umugabane mu bukwe bw'umwami, ubwami bwa se, hamwe na Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana imaze guha yise abahanuzi utumana, ariko ijambo ryaje kuri bo bonyene. Mpwemu w'Imana yaza kuri bo, maze kubwa Mpwemu w'Imana baronka guhumekerwa no guhishurirwa. Ibyo byose bigenda bijanye. Ijambo ry'Imana iyo tubwiwe, Mpwemu w'Imana aza kuri twebwe. Yaba twashobora kwizera n'umutima wacu wose, tukiyagura mu nyonga y'Imana. D'efforts, de bataille. Nta n'inkomezi, nta n'intambara. Confiance totale à notre Seigneur. Oya, twizere cyane umwami wacu. Tubwire tuti mwami, uri wa wundi abatiza muri Mpwemu no mu muriro. Amen. L'esprit est vain. L'esprit vain. Kuri wewe, umwana wawe Mpwemu yaraje, kandi nujya Mpwemu nyene ubatize abahungu bose n'abakobwa bose b'Imana. Akara ko mu mara yiwe, akagufa ko mu magufa yiwe. Mpwemu wo muri Mpwemu wiwe, ijambo ryo mu ijambo ryiwe, nk'uko kenshi tukunze kubyumva. Ivyo une parole épouse. Hazobaho ishengero mugeni. Non pas la lettre, mais une épouse parole. Atari inyuguti, oya, ishengero mugeni.
ishengero jambo umwami yavuze ngo amajambo nababwiye ni mpemu kandi atanga ubugingo atari inyuguti oya ariko mpemu w'Imana ubuzima bw'Imana ubwayo muri ba bandi bakiriye ijambo mbega murashaka kubyizera hamwe n'Imana byose birashoboka amen umwami wacu umucunguzi wacu umukiza wacu ubwacu twebwe abacunguwe yemeye byose gucokorwa gukorwa n'isoni Getsemane n'Igorogota we yadupfiriye yarazutse kugira ngo adutsindanishirize yaraduze mu ijuru kandi yasutse mpemu uno munsi uko yari ari ejo niko ari n'uno munsi nicyo gituma uno munsi aza gukora bya bindi nyene ibyo byose Imana yaretse ngo bibeho ntibizobuza yuko ukugomba kwayo gutunganye muri wowe no muri jewe muri twebwe twese mu ishengero ryiwe bikorwa kandi bishika bisohoza nimba n'umutima wacu wose dushobora kwizera nk'uko n'ubwo bushizi bw'amanga rero ubu ntushobora gusimba ndafise ubushizi bw'amanga yuko inama y'Imana ihoraho izosohoza izoherahezwa neza nk'uko yayiteguye imbere y'uko isi n'ijuru bibaho ibihe ntaco bizohindura kuri ivyo Imana ni Imana yigenga kuri vyose ibintu byose ibyo bizosohora ibyo biteza gusohora mbega ibyo ntibidukura mu mbibe zacu bwacu mbega ibyo ntibituduza ahantu ho mu ijuru mbega ibyo ntibidufatanya n'Imana mu mitima yacu mbega ntibitunezereza ntibiduha ubushizi bw'amanga tugashobora kuvuga tuti mwami turashobora kukwizera burundu uri ku byo wavuze turashishikara gushikaho uzobisohoza nk'uko Mariya kera yavuze ngo jewe ndi umushumakazi w'umwami n'imbere nk'uko wavuze uno munsi turashobora kuvuga nk'ivyo nyene tuti mwami ungire nk'uko wabivuze jewe n'imbere nk'uko ivyanditswe vyawe vyera ijambo ryawe ryera rimeze une insomnie pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, une nuit sommeil sans dormir. umwe wese aronke ijoro ryo kutaryama ku buryo twoshobora kuronka iyo nyota n'iyo nzara imbere y'Imana ngo harahiriwe abanyotewe n'abashonje ukugororoka uko bazohazwa Imana izohaza inzara yacu nihashimwe hashigwe hejuru izina ryiwe ryera amen Matayo 5 umurongo wa 6 turahaguruka kubwo amasengesho crois seulement wizere gusa Jésus est ici. Tout est possible. Parce que Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible. Parce que Jésus est ici.
Ensemble, nous voulons remercier twese hamwe turagomba gushimira umwami tumuzanire ugusengwa no kumushimira ku byo azokora ibyo yasezeranye. Haleluya, haleluya. De tout mon cœur, je te remercie ce soir. Ndagushimiye kuno mugoroba. Ton horloge marche à la seconde. Isaha yawe igendera neza ntihita igihe. Fonctionne correctement tel byose que bigenda tu l'as neza résolu. nk'uko wabigennye. Seigneur fidèle, Mwami mwizigirwa dans ces uhishure jours muri ino ta grande minsi puissance et ububasha gloire, bwawe bwinshi n'ubwiza pour que bwawe nous puissions kugira ngo expérimenter et vivre dushobore et kugira recevoir umwimenyerezo, que le dushobore ciel est kuronka ouvert ubuzima, dushobore kwakira maze ko ijuru et que ryuguruye, le maze Saint-Esprit nkemu se yera répand. Seigneur fidèle, aseseke. nous te Mwami remercions. umwizigirwa Se répand turagushimiye et est répandu, Oh, car tu es celui qui baptise wamaze d'esprit et de feu. kuba ni wowe batiza Et tu muri es mwemu parmi no mu nous. muriro uri hagati Maintenant, yacu. tu passes par nos rangs. Alléluia. Muri kino gihe uri Hallelujah. guca mu mirongo yacu. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Gloire, honneur et Ubwiza adoration n'ubwubahiro no soit gusenga au Seigneur qui n'iby'umwami marche parmi les 7 chandeliers d'or agendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara indwi et pour confirmer sa parole ngo asohoze et ijambo répandre son ryiwe, esprit asuke sur muhemu toute wiwe chair kuba ari n'umubiri et ce bose soir sur kuno mugoroba kuri Alléluia. twebwe. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Loué, Hashimwe honneur et louange, honneur ibyubahiro n'amashimwe te soit apporté. Je bikuzanirwe. te remercie pour ta présence Ndagushimira kubwo kuba kwawe hano perceptible. kumvikana précieuse. kuboneka nuko igiciro Elle kuri est twebwe pleine d'amour. kuzuye urukundo, Elle répand la paix. Comme si tu kuzuka voudrais nous dire amahoro nk'uko la ugomba paix kutubwira soit avec ngo amahoro abe kumwe namwe. autrefois Amen. nk'uko tu l'as kera wabikoze. Seigneur fidèle, O mwami wizigiwe, accorde-nous uduhe cet accord ubwo bumwe, ubwo total. uko Quand nous guhuza prions, que nous puissions tous gutunganye. prier. Iyo Quand nous dusenga twese rendons dushoboye grâce, nous puissions tous gusenga, rendre grâce. iyo dutanga amashimwe twese nous dutanga ouvrons la amashimwe, bouche, tous nous iyo quand nous twugura chantons, umunwa tous twese chantent. twugura umunwa, Seigneur, iyo turirimba twese turirimbe accorde-nous tuti mwami ce commun accord, cette parfaite uduhe harmonie, uko parfaite union. guhuza, Accorde-nous uduhe tous ubwo bumwe d'être sous la butunganye, directe conduite twese udushoboze de ton kuba munsi esprit. y'uburongozi bw'ubwa mpemu wawe yera butumbereye. Accorde-nous le calme dans ta uduhe présence, devant ta gutekana face. mu Je te nyonga remercie de hawe, ce que mu nous nyonga avons hawe. cette présence. Ndagushimiye yuko dufise uko kugereranya. Ton esprit Mpemu se wawe mouvait au commencement yagendagenze kugera mu ntango au-dessus des eaux en allemand. Couvant au-dessus des eaux. yari hejuru La y'amazi ku chaleur ntango, a été maze produite ubushuhe bwarazanywe pour faire apparaître la vie kugira ngo bugaragaze ubuzima dès que la parole parlée serait apportée. igihe ijambo ryavugwa ryazanwa. O mwami, ku bwa muhemu wawe yera ari hejuru yacu, agendagenda hejuru yacu, n'ubushuhe n'umuriro uze kuri twebwe, ubatize muri muhemu no mu muriro. Ndagushimiye pour faire apparaître kugira ngo ugaragaze vie divine, ubuzima les bw'Imana, promesses divines ont été accordées par ta amasezerano parole. y'Imana Pour qu'elle te yazanywe l'accorde. kubw'ijambo Seulement, ryawe. Seigneur, abone accueille-nous gusohoza mwami, Accueille-nous utwemere tous. twese, utwakire twese, accorde-nous ensemble, l'un avec l'autre, uduhe avec ta twese parole, avec umwe ton esprit, n'uwundi, hamwe n'ijambo ryawe na muhemu et wawe, que nous puissions maze dushobore expérimenter, ressentir kugira ta chaleur, umwimenyerezo, la twumve chaleur, ubushuhe comme une poule bwawe réchauffe les œufs, nk'uko inkoko ishusha amagi kugira ngo ubuzima buvemwo.
ndagushimira de ce que, d'une manière si merveilleuse, mu buryo bwiza cyane aujourd'hui tu nous as conduits d'une manière merveilleuse, gushika uno munsi waturongoye mu buryo bwiza cyane, atakwibwira, revendiquer, atakwibesha amazu, ataco twoshobora kuvuga ko twazanye, ariko twakoze ukugomba kw'Imana. mais tu nous as fait grâce. Watugiriye Qu'est-ce ubuntu qui doit se passer mwana. maintenant? Mbega ubu hagomba kubikora iki? Nous sommes en train Nimba turi d'être placés dans ta ko turahabwa parfaite volonté, bonne, agréable et parfaite. kuja mu kugomba kwawe gutunganye D'être kwiza conduit par toi dans ce kw'agahore, qui est bon, parfait, turiko agréable. turongorwa à tes yeux. nawe Ta muri volonté ibintu parfaite. byiza Seigneur, ibiguhimbara bénis ton mu maso yawe, mu nyonga hawe mwami uhezagira ubwoko bwawe mu Très buryo particulière budasanzwe à la fin. ubu ku mpera, Tu l'as fait. nk'uko wabikoze ku ntango. Tu es proche de nous. Uri Alléluia. hafi cyane yacu. Alléluia. Haleluya. Hashimwe Louange, gloire et adoration te soient apportées. amashimwe Alléluia. n'ubwiza bikuzanirwe. Gloire à Haleluya. Dieu. Loué soit Imana Dieu. ishimwe, ntihashimwe Imana. Oh Seigneur. Oh Oh mwami, Dieu. oh Mana, Oh Dieu. oh Mana, Seigneur, mwami, que nous puissions appartenir à ceux dushobore kuba muri qui ba croient chaque bandi parole, chaque bizera promesse ijambo ryose, isezerano ryose, et qui la reçoivent. bakaryakira, Et que maze rien ne nous manque. Oh Dieu. ntihagire na kimwe tubura. Oh Mana, Regarde que nos frères sont venus de loin. abako bene data baje nos bava sœurs, kure, comme n'abashiki autrefois, bacu, à nk'uko Jérusalem, kera ils étaient Yerusalemu venus de Bari. Cappadocienne bavuye mu za et de 18 Kapadosi différents pays. no mu bindi Seigneur, bihugu 18 nous bitandukanye sommes ici mwami, de plusieurs natwe pays turi hano rassemblés mu bihugu byinshi Pas pour twakoranye, écouter une prédication sur la Pentecôte, mais atari kumva ubutumwa bwo kuri expérimenter Pentekote, ariko ngo tugire l'effusion de ton umwimenyerezo wo Saint-Esprit. gusukwa kwa mpemu Seigneur, wawe yera. je te remercie mwami, ndagushimiye et je te loue. kandi Alléluia. ndaguhimbaza. Haleluya. Honneur et gloire, adoration ubwiza te n'ibyubahiro soit apporté. no gusengwa bikuzanirwe. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Gloire à Dieu. Imana ishimwe. Gloire à Dieu. Ubwiza bw'Imana.